Inshuti bavukanye muri kumwe na Helene Nahazwe ku rubuga rwanyu shingira intahe Imana nzima. Uno munsi nifuje gusubira kubigisha canke kubasomera amajambo agize novuga ico twise ijambo ry'amahoro no gusubiza hamwe. Imana yatugiriye neza, haheze imyaka myinshi mbere twaranditse akantu k'agapapuro k'icegeranyo k'ayo majambo avuga ku vyo gusubiza hamwe. Ego, ijambo ry'amahoro no gusubiza hamwe mu karere k'ibiyaga bigari muri Afurika yo hagati no mu buseruko. Ijambo ry'intangamarara mu bibazo abantu bakomoka mu karere k'ibiyaga bigari vya Afurika bakunda kwibaza, harimwo icerekeye kumenya yuko guharira ari ngombwa canke icagezwe. Mu vy'ukuri uhariye mugenzi we aba yihariye wenyene ubwiwe, kuko handitswe ngo mubabarire niho namwe muzobabarirwa. Imana iduhitishamwo hagati y'ibintu bibiri, ubuzima n'urupfu. Inama itugira niyo guhitamwo ubuzima kugira ngo tubeho. Ku Mana nta gahato kabaho, ivuga iti uyu munsi ntanze ijuru n'isi ko ivyabona bizobagiriza yuko mbashize imbere ubugingo n'urupfu, nuko muhitemwo ubugingo kugira mubone kubaho mwebwe n'uruvyaro rwanyu. Aya majambo yanditswe mu gitabo co gusubira mu vyagezwe 33:19. Mu gitabo rero cera canke Bibiliya, Imana yagiye itanga impanuro nyinshi kandi zose zihagaze ku rukundo. Nibwo mwambiro w'amahoro, niryo shingiro ry'ubuzima budahera. Nimukundane, nimukunde abansi banyu, mugirire neza ababanka. Luka 6:27. Natwe iyo dusenga duhora tuvuga ngo duhebere imyenda yacu nk'uko natwe twahebeye abari mu myenda yacu. Matayo 5:12. Ngiki icagezwe canje, nimukundane nk'uko nabakunze. Uwo ni Yesu abivuga muri Yohana 15:12. Uburero rero bujanye n'inyigisho z'urukundo hamwe no kubabarira ni byinshi cane muri Bibiliya. Ni byinshi cane muri Bibiliya. Mu bisanzwe ayo majambo naho atugora gushira mu ngiro, twese turayatahura neza. Imana ubwayo niyo kigongwe, niyo mahoro kandi niyo rukundo. Imana yaradukunze iraturema, iduha umwuka w'ubugingo. Tumaze gucumura ntiyaduhevye, yaraturondeye nyabuna inyishu kugira ngo ntiduhone. Yatanze umwana wayo w'ikinege, Yesu Kristo. Uyo niwe yatumye dusubira kuzura n'Imana. Umuntu ubwiwe ntashobora gukunda canke kubabarira adashobojwe n'umwuka w'Imana uba mu bizera bose yuko Yesu Kristo ari umukiza wabo. Ku bashaka amahoro nyakuri, nta yindi nzira iriho atari uwo nyene. Yemeye kudupfira ku musaraba kugira ngo aduhe ayo mahoro ava mw'ijuru. Aha dusoma muri Yesaya 53:4-5. Umuntu aca abibona neza ingena bimeze. Umugambi w'amahoro no gusubiza hamwe washimye gutanga inyigisho zerekana neza ico turi n'ico dushobora kuronka
twubasha Imana yacu tukayumvira. Uhoraho azoturonsa impore, azoturonsa amahoro, kuko ibyo dukora byose ari wewe ubidushoboza. Yesaya 26:12. Intumbero y'uno murimo ni iyo kurondera amahoro, amahoro nyakuri. Vyoba vyiza mwibangikanije Bibiliya kugira ngo mwumve akanovera k'ijambo riva mu kanwa k'Imana. Nk'uko nababwiye, iyi ni inyigisho mu nyigisho Imana yankundiye ngashobora gushikiriza iwacu mu gihugu c'u Burundi. Aha yatanzwe mu bice vya Bujumbura, mu bice vya Gitega, Muyinga, muri Rumonge. Ahanini naho yatanzwe, ariko n'ahandi henshi nagiye nca naho nyene ubwo butumwa twarabutanze, kandi twari kumwe n'ubundi mwene data benshi bamenye mu batubonye mu myaka ya 2008, 9, 10 gushika muri iyi myaka iherutse. Ego hari igihe rero ubutumwa bw'amahoro bwavugwa cyane kurusha ubu, ariko n'ubu ubutumwa bw'amahoro n'ubutumwa bw'amahoro, ubutumwa bw'amahoro, kuko si ubutumwa bw'ireta, si ubutumwa bw'abanyagihe bimwe bita ngo ni generation. Oya, ni ubutumwa bw'amahoro, ni ubutumwa umwami Yesu yatuzaniye amahoro, yaje kudusubiza hamwe n'Imana, twari twaravanye n'Imana. Ikintu gikunze kutugora rero ni ikihe? Ni uko ubu butumwa bamwe barabugaragura, abandi bakaraba ingene babushira mu kintu no kuvuga ngo ikintu kijanye n'uburyo bwiza bwo gutwara, n'uburyo bwiza. Oya, aha nta bintu bijanye n'ivyo gutwara canke ivy'ubutungane canke iki. Turi mu butungane bw'Imana, turiko tuvuga twebwe nk'abakristo. Jewe niba narakwivye nkaza kukwigisha ngo nubabarire, kandi nanje ntashobora kukubwira ati narakwivye, ico ni ikibazo kiba kigoye. Ariko wewe uzi ko ufise Imana, uyu ariko arakwigisha n'umusuma, sivyo? Wewe ico ukora umwereka Imana, kandi wewe ukagira amahoro n'Imana, kandi n'uyo nawe ukagira amahoro, mbere ukanamurekura kugira ngo wewe ubeho amahoro, ubeho utunganije n'Imana. Wewe ikibazo kimuraba gisigara gihagaze hagati yawe n'Umuremyi. Tubandanye rero ku yandi majambo akurikira. Ndabizi ko hashobora kugira ibibazo byinshi. Komandere nico yakorewe, kwandika ivyo wiyumvira nico byashiriweho. Urashobora kwandika ivyo wiyumvira aha munsi, wiyumvira vyiza, utiyumvira vyiza uravyandika, tuzohera tubiganire, canke dutelefonane, canke twandikiranire. Imana yaduhaye ubwo buryo bwose bwo gushobora kubikora. Ego tugaruke rero kw'ijambo ry'amahoro no gusubiza hamwe. Rivuga ico rivuga. Imana niyo yaturemye. Hari ibintu umuntu ategerezwa kumenya. Imana niyo yaturemye. Mumenye yuko Imana ariyo Imana, yuko uhora hariwe Imana, niwe yaturemye, natwe turabiwe, turi abantu biwe, turi intama zo mu canya ciwe. Ibi tubisoma muri Zaburi 100. Nuko Imana irema umuntu mw'ishusho ryayo, mw'ishusho y'Imana niho yamuremye, irema abantu b'uburyo bubiri. Aha ni mw'Itanguriro rya mbere igice ca 27. Abantu bose baracumuye iyo bava bakagera. Abantu bose barazimiye iyo bava bakagera, bose banduye hamwe, ntawe ukora ivyiza, eka nta n'umwe. Iyo ni Zaburi bivuga 14. Kandi bamwe muri mwebwe niko mwari. Ni mu Bikorinde. Tuvuze yuko ata caha dufise, tuba twizimiza,
ukuri ntikuba kuri muri twebwe. Aha ni muri Yohana, ibaruwa ryanditswe na Yohana rya mbere, agace ka mbere, akarongo ka munani. Imana amatazirano y'abanyabyaha abe murayazi. Abanyabyaha n'abashakanye, n'abasambanyi, n'abasenga ibigirwamana, n'abagabo baryamana n'abandi bagabo nkabo, n'abagore baryamana n'abandi bagore nkabo, ibisuma, imborerwa, abatukana, abasahura n'abanyazi, ibijora, abatizera, abakora ibizira, abarozi, abicanyi, hamwe n'abanyenziko. Ego kumbure hashobora kuba hari n'ibindi vyaha tutavuze, ariko aya n'amazina karondwa y'abanyabyaha. Abakora ivyo bose n'abanyabyaha. Ariko igiteye ubwoba ni iki? Ingero y'icaha n'urupfu. Umugabane wabo uzoba mu kiyaga caka amazuku, nico rupfu rwa kabiri. Kuko umunsi wakiriye kuzopfa nta kabuza. Uko niko Imana yabwiye Adamu na Eva. Adamu ati umunsi wariye kuri iki giti uzopfa nta kabuza, kandi wowe uri umukungugu, kandi uri umukungugu niwo uzosubiramo. Aho ni igihe yamuvuga na wewe. Umunsi wakiriye kuri ico giti uzopfa nta kabuza. Umunsi wagiye muri uwo mugwi w'abanyabyaha uzopfa nta kabuza, kandi wowe uri umukungugu, kandi uzosubira muri uwo mukungugu. Ariko agakiza kaboneka ku buntu. Iyo niyo nkuru nziza ndagufitiye, ngo mubwire abahagaritse imitima mutirema ntaco mutinya, araba Imana yanyu izozanana no guhora, niko kwitura kw'Imana izozibakize. Yesaya 35:4. Kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo umwizera wese ntazapfe rubi, ariko ahabwe ubugingo budashira. Umwizeye ntazotsindwa n'urubanza, ariko utamwizeye aramaze gutsindwa. Utamwizeye aramaze gutsindwa n'urubanza, kuko atizeye umwana w'Imana w'ikinege. Kuko umutima ari wo umuntu yizeresha akaronka kugororoka, kandi akanwa akaba ariko yaturisha akaronka agakiza. Ibi tubisoma mu Baroma 10:10. Igitangaza c'agakiza, igihano kituronkesha amahoro, cabaye kuri we. Uwo ni Yesu. Muri we niho duherwa gucungurwa n'amaraso yiwe, niko guharigwa ibicumuro vyacu, nk'uko itunga ry'ubuntu bwayo riri. Twahawe kwidegenja muri Kristo, ariko ingabiro y'Imana n'ubugingo budahera. Kuko niwaturisha akanwa yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima yuko Imana yamukuye mu bapfuye, uzokizwa. Kuko umuntu wese azokwambaza izina ry'Uhoraho azokizwa. Tubisoma mu Baroma 10:13. Mbega imbabazi z'ivyaha vyacu zivahe? Niyo twatura ivyaha vyacu, niyo yo kwizigirwa kandi igororoka. Ivyo nivyo bituma iduharira ivyaha vyacu, ikatwoza ukugabitanya kwose. Kandi nihagira umuntu akora icaha, dufise umwitsa kuri Data wa twese, ni Yesu Kristo umugororotsi, kandi uwo niwe mpongano y'ivyaha vyacu. Mbega turashobora guharigwa ivyaha vyose?
Iki kibazo kirakunze kugora abantu benshi, mbega turashobora guharirwa ivyaha vyose? Bamwe baravuga atoya, ikibazo mwari mukwiye kukibaza ukundi, mbega Imana irashobora kuduharira ivyaha vyose? Inyishu ngiyi, icaha cose n'ukurogota abantu bazobiharirwa, ariko kurogota kuri mpwemu yera ni icaha kitazoharirwa. Bitubizwa muri Matayo 12:31. Ni ukuvuga kurogota kuri mpwemu yera ni ukwihakana ko Yesu Kristo atari umwami cyangwa umukiza wayo. Wihakanye Yesu Kristo, nk'uko hariho mbere abanabirahira mu kugira ngo binjire mu mabanga kanaka, bavuga ko Yesu Kristo atari umwami, Yesu Kristo atari umukiza, ariko uburyo babivuga sije ndiko ndabavugira ibintu navyo bantumye kandi ntaho bobindi amazina bavyemera. Nuko niko bimeze, wirinde mu vyo ukora vyose, ntukihakane Yesu Kristo wari umwana w'Imana. Uyu mubiri wanje ubatangiye, iki gikombe n'isezerano risha ryo mu maraso yanje abaviriye. Niko yavuze uwudukiza, Yesu niko yatuvuze. Mbega Imana ikunda abantu bose? Igome ijambo ry'Imana riratwishura neza, rivuga ngo nta tandukanirizo ry'umuyuda n'umugiriki, nuko nimugende muhindure amahanga yose abigishwa banje. Nuko ntiyavuze ngo aya mahanga muyareke canke ayariya namuyagendemo. Kandi mbona umumarayika wundi aguruka yatiriye ijuru, afise ubutumwa bwiza butazoshira bwo kubarira ababa kw'isi n'amahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose. Ibi ni vyahishuwe Yohana 14:6-7. Nuko mbe tuzoba iki tumaze gupfa? Reka tucishure kandi nubwo twacishuwe mu bindi vyigwa, naho nyene havuga ngo kandi benshi mu bazoba basinziriye mw'ivu hasi bazokwikangura, bamwe bikangurira ubuzima budahera, abandi bikangurira ubumaramare n'ibiteterwa bitazoshira. Kuko twebwe muri uru rusago tuniha turemerewe, nuko tugomba kwamburwa, ariko tugomba kwambikirwa kuri rwo ngo igipfa kinigwe n'ubugingo. Ariko umwana w'umuntu aho azozira afise ubwiza bwiwe ari kumwe n'abamarayika biwe bose, amahanga yose azokoranira mu nyonga ziwe, azorobanura nk'umwungere arobanura intama ziwe mu mpene. Azobwira abari iburyo bwiwe ati nimuze abo data yahezagiye, muragwe ubwami mwateguriwe uhereye kuremwa kw'isi. Maze azobwira abari bumoso ati mva iruhande mwabivume mwe, muje mu muriro utazozima wateguriwe mugwanizi n'abamarayika biwe. Ibi tubisoma muri Matayo 25:31-10. Ubwiye urahasoma hose uzosobanukirwa muri vyose. Inshuti bene data bagenzi, duhejeje igice ca mbere c'urwandiko dufise ruvuga ku vyerekeye amajambo yo guharira, yo gusubiza hamwe, y'amahoro no gusubiza hamwe. Ikindi gice tuzokibandanya mu wundi mwanya. Karibu kuri no rubuga mu
mukurikirane izi nyigisho, bamwe barazironse ariko ijambo ry'Imana ntiribora. Nico gituma rero narugarukanye ngaha, inyigisho nagarukanye ngaha kuri runo rubuga, ku batari ku rubuga canke abatari i Gitega mu Giheta kugira ngo baravyibuka, abatari Karusi kandi abaramukije, abatari hariya mu Minago, abatari mu Maramvya, abatari mu Gatumba, abatari hariya hariya haherutse kuba umunsi umwe, nabo nyene ntibavyumvise, kandi hariho n'abavyumvise bavyibagiye, ariko nje kubararikira yuko ugomba kubana n'Imana, ugomba kubaho warahariwe, ugomba kubaho waribohoye icaha, ku caha, ni wewe n'Imana yawe. Nta tegeko rizoza ngo rikubohore wewe, ariko wowe uzobohorwa n'ukwizera kwawe, uzobohora n'ingingo wewe ufashe. Ukunda Imana, ufata ingingo. Nuko nkaba nongeye kugushimira wewe waje ugakurikirana kino kiganiro. Reka dushime Imana. Mana, turagushimiye kuri aba bene data bakoraniye hano kugira ngo bumvirize ubutumwa bwiza waduhaye kugira ngo dusangire na bene data. Mana yo mw'ijuru, turasavye ngo abari bagifise ibyo bakekeranyamwo ubahe umuco, mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Dusabiye n'igihugu cacu n'akarere kacu, Mana ngo ugahe amahoro, umwe wese amenye aho ahagaze, amenye kandi n'ico ariko ararondera. Cane cane nsabiye umwe wese ngo agire ihitamwo ryiza, ahitamwo amahoro, kuko wavuze ngo nohitamwo urupfu n'ubugingo, kandi ugahanura wewe ngo hitamwo ubugingo. Rero nsabiye umwe wese wo mu karere, baba bari muri diaspora, baba bari mu gihugu, ngo bahitemwo ubugingo, mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ndabisavye, amen. Mwari kumwe na Irene Nahazwe kuri rwa rubuga rwanyu Shingira Intahe Imana Nzima. Naho utaha.